n'ivyo vyo kugerageza gusukura igihugu navyo nibaza yuko ari ibintu byamaze kuja mu ngiro ariko dufatiye kuri ico c'ubukene cane cane nk'aba jeune turamaze gutangura kugikorera ko twaratanguye cyo twovuga edition ya mbere twaratumye ko abigeme bashika kuri 10 bandi babikunda bavyifuza bavuga bati badécouvre ikiri muri bo canke n'usanzwe akizi ashobore kwavansa canke ashobore kugira ico yongereje ku buryo ataguma yicaye muhira ariko ashoboga ati aka kantu ndakazi nzi gukora dufate nk'ama design ndashobora kuronka umuntu a renforcer canke ankocha ukuntu no bikora nkabikoramwo n'akazi nkabikoramwo dufaranga komsa tugwanye bwa bukene tugwanye kwicara ku marigara tugwanye kwandura izindi ngeso zitandukanye kubera iki tuvyita yuko ari ubukene ari ukubura ubuzi ibintu nk'ivyo bitandukanye akarusho najewe ubwa mbere naje muri Kia nazi gushona urushinge sinarinzi ngo bagira uko ariko nk'ubu ndashobora kuba ngenda ahantu nambaye ishati igifungo kavako nihuta sindi bugende ku mutaye rwo nyene cafata gwa rushinge na gwa runyuzi nkaca ndabinyarutsa n'umunota umwe babiheze hama ikindi kintu naco nyene uburyo sinakera ariko ubu bwariyongereye kandi ivyo byose ni kubera Kia ibintu byinshi kuko abakobwa turakunda gushatsa turakunda kwambara amareni turakunda kwambara ivyo byose ushoboye kuvyikorera urumva ubuziganyije y'amahera bari kugenda kubigura rero nico nungutse cane nungutse no kumenya gukorera hamwe n'abandi gukorera hamwe n'abandi nibaze yuko uravansa cane kurusha ukoze wenyene nize gukorera hamwe n'abandi kandi Yaganawe TV. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze bakunzi ba Yaganawe TV nizera ko meze neza aho muri hose ndabahe n'ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi ni namerve nkuko bisanzwe mu biganiro bigiye bitandukanye ndakwibutsa buri mushasha kugira sabone ubu n'umuryango munini cane umuryango aho tuyaga byinshi bitandukanye na cane bidufasha kwiteza imbere ni kuri Yaganawe TV rero iyo tuvuze kuyaga simba ndumwe mba ndi kumwe n'abandi murabibona ko no munsi nabazaniye abakobwa beza mu kibanza ciza kandi reka ndabakira kuri Yaganawe TV ndabahe kaze mutwidondore akazina kaye ariko imbere yuko mwidondora ngoma ndababwiye ko muri beza akoze ndetse amasoni bari bamaze kwibabwira jisiyo iyo umuntu akubwiye kuri mwiza ubyumva gute wiyumva gute muri wewe nabadije ufite microphone sinzi biragoye harabivuga ariko arabesha harabivuga ari ivyo mugere twe gikora ari ndabikubwiye ndiko byumvise gute sinzi biragoye nivyo ndashimye murakoze akazina kawe rero jewe nitwa Dieu Dieu merci iteka umuca mu mpera wundi hama nanje nitwa Akeza Leslie Miladi nanje nitwa Nice Key n'agateka turi mu kibanza ciza cane aho tubona ahasa neza cane abantu abakunzi ba Yaganawe TV ndazi muri ko muri baza ati none aho hantu bakorera iki ko ari heza tworonka umuco ego aha ni muri Kia Kayangana Innovation Art entreprise ikoreramwo ibintu bitandukanye abazi ibintu biri recyclé tugira ico ikintu hanini bita recyclage no kuvuga guhindura ivyo benshi bita imyanda canke ivyo benshi bahejeje kubikoresha bata twebwe turaba ukundi kuntu tubaha ubuzima bushasha tukabuhinduramo ikintu kindi ciza gishobora gukora novuga ibindi bintu bitandukanye ego no kuvuga turakora muri entreprise yitwa Kia turakora ama accessoires de mode et de décoration no kuvuga ivyo gushariza umubiri w'umuntu cyane abigeme canke abagore
turakora ivyo gushariza amazu, turakora n'imanza tukazidekora, turakora n'izindi manza ari amaconference ngo tubiza mariage niki kuvuga imanza en general, turigisha abandi bigeme canke abandi ba jeune nubwo baba ari abasore babikunda bakunda ibintu vy'imyuga itandukanye. Turakora n'ibijanye na tourisme nahone. Ego. Murakoze cyane. Cangira akabazo k'amatsi ko ngomba mbaze Leslie. Turi mu Burundi aho bavuga ngo abakobwa bo mu Burundi barakunda amahera. Bitandukanye amahera batarondeye bahawe. Kandi mwe muri abakobwa beza. Kubera iki mwashatse kwirusha? Si kwirusha nibaza yuko amahera yose wirondereye arayaryoshe kurya. Ego. Kuguma wicaye umuntu aguma guha navyo ntibiryoshe. Oya. Twebwe twiyumviriye deja kuguma wicaye mu nzu urindiriye aha mahera azanana, hari igihe uyaronka hari igihe utayaronka, rero vyiza wokwicara uzi yuko hari ahantu uzi azopfa. Keina, uyu mugambi wanyu mwawutanguye ryari? Twawutanguye 2024 ari muri juin. Twari turi muri club traditionnel. Ego umwe muri twebwe niwe yarasanzwe abikora, ariko avuga ati sinobikora jenyene, hari abandi bagenzi banje bashobora kubikora babishoboye. Aca araduhamagara turaja hamwe, ca turabikora. Twatanguye nyene kuvyiga aratwigisha, tugenda bukebuke nyene none tugeze, kandi turashima Imana aho tugeze ko bigenda neza. Ndeka mbaze uwabitanguje rero. Ufise tubazo twinshi ndamubaza. Hari ibintu bituma umuntu akora ikintu. Rimwe urashobora gusanga wakuze ubikunda, cyangwa ugasanga ubukene. Twese abaje turakenya ukiyumvira atakantu ushobora gukora kugira ngo nkemure utubazo tumwe tumwe. Wowe byakujemo gute? Jewe kugira ndabitangura. Icambere na mbere novuga yuko nagiriwe ibakwe, sitiko avuga ngo ibakwe ryo kurira mu muryango bikunda. Na mukuru wanje akaba yaravyize, nanje numva umenga noraba ingene bimeze no vyiga nanje. Hama girwa ubuntu bwo kuronka aho ndavyiga mu mashure yisumbuye, ndavyiga kubera nisanzwe nabikunze kubera nabibonye ku umuntu akuriye mu muryango bikora, ndabikunda nanje binzamwo. Hama mbona kuja amashure ndanonosora tumwe tumwe. Hama inyuma y'ivyo numva umenga nobigira umwuga, nobikuramwo akazi. Hama shore no kubitangamwo akazi nanje nkabaha abandi bagakora, canke nkigisha nkafashiza abandi basanzwe bikunda kuduza kwiyameliora muri ivyo, nkumva bishoboka nobikora. Mbona kwilansa gateka bije mu ngiro turabe aho bizoshika. Kubera iki kayangana none? Kayangana kubera ko dukora ibintu bikayanganisha umuntu icambere na mbere, bigakayanganisha n'inyubakwa novuga. Yego. Nkuko muri ko murabibona namwe nivyo mubiboneshereza amaso, murabona yuko ibintu ari vyiza cane. Abakora rero udusharizo bose ntibakoresha ibi mukoresha. Kubera iki wahisemo ko mukoresha ibi? Kugicambere na mbere dukingire ibidukikije. Imyanda ni myinshi. Ivyo dukora nivyo dushobora gukora ibintu vy'iwacu kugira twebwe twiteze imbere, mugabo bishobora no guteza imbere n'igihugu. Ni vyiza kurusha. Ni ukuvuga rero twabonye yuko hagukora ibintu bivuye handi hantu dukoresheje ibindi ataco bisanzwe bikora, ataco bisanzwe vyonona mu gihugu canke mu kibano. Tubona yuko dushoboye kubigirira rimwe na rimwe, hakavamwo ibintu vyiza, hakavamwo udufaranga, hakanavamwo gusukura igihugu cacu. Dumvise umenga yego ni inyungu kuri twese. Leslie, barakubwiye ati Diarra arakubwiye ati ndashaka dukorane. Nizera yuko wewe atavyo waruzi nawe wiyakiriye gute? Wavyakiriye gute akibikubwira? Ntiyambwiye ngo shaka dukorane. Yakubaje kuko bababwiye nkuko babivuze. Twahuriye muri club. Duhuriye muri club, komera asanzwe abikora, aravuga nti ni bande bashaka kuvyiga. Hanyuma
bamwe bamwe turaza turavyiga hama turiyumvira après ça twaragiye muri expo tugiye muri expo twari bwabitangure nk'akazi tugiye muri iyo expo tuvuye turabona yuko bishobora kunguka bishobora guha utwo dufaranga twe ushobora kwifashisha hanyuma mu nyuma turiyumvira ni kubera iki tutobigira umwuga natwe tugakorera hamwe tukaraba ingene two kwiteza imbere nk'abakobwa nyene hanyuma ca turatangura hamwe niho haciye hatangura iyi Kayangana ca twumva rero yuko twoja hamwe tugira umugambi umwe nyene Keina mbega nta bindi bikoresho mukoresha by'inyongera byongera ko yego turabikoresha oya si vyose dukoresha ari twe twikoreye hariho nk'ibintu nk'utu twinjira mu matwi nutwo tugenda kugura 80% nivyo iwacu ariko ibindi nivyo tugura kugira dukomplete ibivyo iwacu mbega biroroha kugira mushobore kubironka mu gihe atabakiriya mwaronse ndavuga ku buryo bwanyu oya hariho ibitworohera hariho n'ibitugora kuronka si byose bitworohera mw'ivyo bibagora mu bikemura gute turiyaranja bipfunda tugashobora no kubituma hanze yego bikaza mugeze yaho mushobora gutuma ibintu hanze yego hariho utuntu tumwe tumwe usanga tutugora ukaca usanga ufise nk'umugenzi ufata ari nka Uganda ukaca umubwira ati ndonderera utu turi hiyo ntamuca utondungikira tumenyereye ahantu nk'uko babivuga mu Kirundi ciza ahari abantu ha mu runturuntu tumenyereye imigwi myinshi ishobora gusambuka kubera n'akazi muri benshi umwe akavuga ati peut-être ko ndafise ga programme muri ville no musinkora ugasanga harimwo novuga ubunebwe mwebwe mupanga akazi kanyu gute twebwe dufate indwi iheze turavugana tukavuga ati iyi ndwi igira itangure bizogenda uko tugapanga nimba ari ufise programme aravuga ati uyu munsi ndafise programme tukamuhindurira hakaja uwundi sino indwi itanguye turaprograma ati iyi ndwi bizogenda uko yego nka nge gato ndamwunganire cunye kice kigaruka kuri ca kibazo bavuga ngo gute twiyumviriye kwironderera amahera biraryoshe nyene kwikorera naho co vyumva si kakazi kandi ikintu kiryoshe si kakazi uvuga ngo ntangura ngo saa moya ngo ca ntango saa ngo 17h ngo nicaye oya urashobora kubikora en même temps ofise n'ibindi bintu ushobora gukora byose ni kwiprograma nkuko bivuze turaprograma indwi yacu ingene izogenda hama ukaronka umwanya wo gukora ibi by'iwacu ukaronka n'umwanya wo gukora n'akandi kazi uba ufise ku mpande byose ukaronka bikakugirira inyungu mbega mubona abantu bakunda ibintu byanyu genre barabashorera amaroronka abakiriya abarundi muri kamere kabo basanzwe badakunda n'ibintu byabo mugabo aho bigeze nibaze yuko bariko baraza turiko turashima kandi dusaba bongereza ego tusaba bongereze baduteze imbere hako bagenda gushora ibindi bintu biva hanze kandi hariho vyiza biva iwabo sinumva igituma bogenda kurondera ibindi vyo hanze haguteza imbere abana b'u Burundi narakoze cyane turi mu gihe Uburundi buhanganye n'ikibazo cyane c'ubukene kandi tukaba tuzi kugwaruka aritwe tuca tubatushe cyane mbega muntu umugambi wanyu uzoza gufasha iki gihugu tutavuze ku gihugu gifatanye n'abajeune turafise ico duteguye n'ivyo vyo kugerageza gusukura igihugu navyo nibaza yuko ari ibintu byamaze kuja mu ngiro ariko dufatiye kuri ico c'ubukene cane cane nk'abajeune turamaze gutangura kugikorera ko twaratanguye ico twovuga edition ya mbere twaratumye ko abigeme bashika kuri 10 bandi babikunda bavyifuza bavuga bati twebwe harimwo bamwe bavuga ati twe turakunda ivyo mukora gusa twabuze aho tubihera twabuze ubutwigisha hariho n'abandi bavuga ati twe turacasohoka amashuri niho tugisohoka amashuri ntituzi n'ikiri muri twebwe ntituzi ingabiri muri twebwe mugabo twabona vyaba vyiza dushoboye no kuza tugapimira muri ivyo tukaraba ko twokwitora nabo bose twarabegeranije turabigisha tubigishiriza hamwe
harimwo bamwe babishimye babigira umwuga barabandanya ibibananiye baratwegera twabafasha hanyuma y'ivyo turategura n'iyindi edition kuko ingabire n'ukuri ziratandukanye kandi ubuzi nkuko tubizi buragoye muri no minsi kuboneka muri kino gihugu cacu nukuvuga umuntu ashoboye gucultiva ikirindani muri we ku buryo ashobora kukivyaza umusaruro gashobora kuvamo kakazi yogiye gusaba ahandi ariko akakreamwo akazi akongera agaha n'abandi ivyo bavyiza nukuvuga turategura muri KIA turafise departement yitwa Learning Hub iyo niyo itegura amaformation atandukanye harimo yo kwigisha ibi idukora ariko hakabamwo no kwigisha ibijanye dufatiye na informatique ibijanye no gukora ubundi buzi butandukanye haba ama redaction haba ibijanye na journalisme navyone ubuzi nyene butandukanye nukuvuga bufatiye ku mpano ziba ziri mu muntu nukuvuga nk'aba jeune cane bagisohoka université turabatumira gose kuza muri ayo maformation badécouvre ikiri muri bo canke n'usanzwe akizi ashobore kwavansa canke ashobore kugira ico yongereje ku buryo ataguma yicaye muhira ariko ashobora kuvuga ati aka kantu ndakazi nzi gukora dufate nk'ama design ndashobora kuronka umuntu a renforcer canke ankocha ukuntu nobikora nkabikoramwo n'akazi nkabikuramwo udufaranga komsa tugwanye bwa bukene tugwanye kwicara ku marigara tugwanye kwandura izindi ngeso zitandukanye kubera iki tuvyita yuko ari ubukene ari ukubura ubuzi ibintu nk'ivyo bitandukanye mbega Keina mu gihe muriko muragirisha formation abo bandi nizihe ntambamye mukunda guhura nazo intambamyi dukunda guhura nazo si nyinshi cyane nuko usanga hariho abo uri kurigisha ntibagendera kuri meme rythme hari abo usanga bakanyarutsa gukora abandi ukaca usanga baratevye usanga rero hariho abariko barasigana sino ibindi biragenda neza ariko turagerageza bagataha bose bazi bimwe nta mpambamyi nyinshi dukunda guhura nazo Leslie nigiki mwipfuza nkuko bo nk'ico bo bakorera cyaje bakabafasha kugira ngo mushobore gufasha namwe abandi mwisanzuye kandi atana kimwe kibagora bodufasha bakadushorera yego tukaronka abakiriya benshi bagakunda imyuga y'u Burundi bagakunda ivy'abandi bakora abana b'u Burundi hama bakadushigikira nkuko kudushigikira niho dukuramo na twa dufaranga tudufasha ko gutegura ivyo vyose numva tudafise two dufaranga byo tugora ingene twegeranya abo bajone bose canke ikintu cyose naho dufise ico dushaka gutanga mugabo ikintu cyose camakenera amahera rero tudafise ayo mahera biragorana yego dutumira n'abashaka ku amasponsor abashaka kuduterera abashaka dufata mugongo karibu cane muri KIA yego ni hehe directrice wacu ni hehe gatoya ndamunganiye gatonya turakeneye aussi n'aba formateur izo formation zose tugira suvuga ko tudifitiye ubumenyi natwe bw'izo zose ariko turagerageza kugira ama partenariat n'abandi bantu bamwe bashobora kudufasha guforma abo bantu no kuvuga rero nk'umuntu avuga ati je ndabona ivyo mukora ni vyiza bijanye na mode dufate muga ndakeneye nanje ibijanye na stylisme ndakeneye kumenya gushona nkatwe muri twese si twese tuzi gukoresha ama machine no kuvuga dushoboye kuronka umuntu ashobora kubaforma umuntu ashobora yasta sponsor yari karavuga Miladi zirashobora kuba zijanye n'amamashine simpaka amafaranga iminsi yose ashobora kuba zijanye n'amamashine yo gushona dukuvuga nk'abo bantu bifuza kumenya gushona baturonse udu sponsoriza amamashine vyo bavyiza turonse ubaforma gukora iyo myuga yindi yose itandukanye barahawe ikaze nabone ni ikintu ciza cane kandi ni ikintu abajeune twabonye bifuza cane gose kurusha ibindi byose kugira bashobore kuronka aho badugiriza mu mpano zabo bashobore kubikuramwo ubwo buzi rero n'amafaranga ashobore kuboneka ego ni hehe ubona uwo mugambi wanyu nko mu myaka nka 10 turi mu mbona kazoza twese turaraba ibyo tuzoba dushitse ko muri 2040 tuzoba dushitse kuki mu mugambi wacu muri mugambi wacu tuzoba dushitse ku kintu cuko basi 80% y'aba jeune
basi 80% y'abajene bo bafise ama entreprise iwabo nabo ni kuvuga aho umwuzukuruza wa naka wese azova mu ishuri avuga ati aha nanje ndafise aho nshikira canke ndafise impano ngira nshike nkoresha nk'igisohoka ishure pana kuca nicara pana kuja guseka akazi pana ibintu nk'ivyo nyine kuvuga tugwanye ubukene aho va hose tugwanye ikintu cuko umuntu wese asohotse avuye mu ishure ari gushika yicara canke akaja kumarigara canke akicurikira kubera ko yabuze akazi kwa naka canke ivyo nize ndabuze aho ndavyaplika ndicaritse diplome yanje alors que mfise impano muri jewe ishobora kumfasha gukora ikintu kinteza imbere nkashobora no guteza imbere mugenzanje n'igihugu ndetse Keina guhera umutanguye gukora ibi ni nakahe karusho urabona akarusho nkajewe ubwa mbere naje muri Kia ntazi gushona urushinge sinayinzi ngo bagire uku ariko nk'ubu ndashobora kuba ngenda ahantu nambaye ishati igikorwa kavako nihuta sindi bugende ku mutaye rwo nyene cafata gwa rushinge na gwa runyuzi nkaca ndabinyarutsa n'umunota umwe babiheze hama ikindi kintu naco nyene uburyo sinakera ariko ubu bwariyongereye kandi ivyo byose ni kubera Kia ego ni ibintu byinshi Restre nawe natubwira akantu yongutse akantu nungutse jewe ni kuziganya amafaranga yanje kuko abakobwa turakunda gushatsa turakunda kwambara amareni turakunda kwambara ivyo byose ushoboye kuvyikorera urumva ubuziganyije y'amahera bari kugenda kubigura rero nico nungutse cane nungutse no kumenya gukorera hamwe n'abandi gukorera hamwe n'abandi nibaze yuko uravansa cane kurusha ukoze wenyene nize gukorera hamwe n'abandi kandi uko uguma ukora uko uguma utera imbere nuko uguma wunguka no mu mutwe uguma haza andi maide andi ma projet nk'ivyo uri wenyene urashobora peut-être kugira ubunebwe mugabo uri hamwe n'abandi uryamye hari uwundi acaza kukuvyura ati haguruka ntiturashika hahandi twavugana dushaka gushika kubo babipfuza kwiga ivyo mukora bararindira mugatanga edition canke mugahamagara abashaka kuza kwiga canke uwushaka wese araza mu gihe yipfurije abashaka kwiga abashaka kwiga ivyo gukora dufise igihe cavyo ego sigihe cose muriko murabakira oya sigihe cose kuko vyo ca biperturba yandi ma programme nayo ko haba ibintu byinshi nkuko kandi na bamwe muri twebwe urumva baje tubigisha ni ukuvuga ntidushobora kubigisha umwanya wose kubera dufite andi ma responsabilité à côté ya Kia vyoca bigorana mugabo turaprograma tuti après 1 mois ou 2 mois turashobora kwakira abantu bangana gucyuku nk'ubu edition ikurikirana ya ryari edition ikurikirana niyo muri juillet yego muri début juillet tuzokora ama affiche tugire n'ama appel tulance ama ababishoboye ababishaka abavyifuza baheze biyandikisha yego cugira ko uduhanurira n'abajene bariko baradukurikirana ko dusa n'abarangije ikiganiro udahanurira abajene bariko baratwumva peut-être bafise izo mpano batariko barazikoresha kuko usanga ari benshi bakora nk'ibi kaje wibaza ati none je bwo nzobishobora hariho concurrence mu bintu byo kudandaza twese turabizi ati ko bikora benshi tije noshikirwa wowe ubahanura iki Chambe na mbere mbere kuri ico novuga yuko umugisha w'imbwa si wowe impene ni kuvuga nubwo concurrence yo bingana gute ibintu ari vyawe yego biraza ico yo nigikanga umuntu twebwe ntiducrea nta bintu vya hatari nta n'ikintu uzosanga muri Kia usohotse ugisange n'ahandi mugabo turagiye ikintu cyitwa innovation ni ukuvuga ntudutinye gukora ikintu ngo nuko nakagikora ushobora gushamwo tushe yiwawe yidemarka kikaba unique kikaza gisa ari ici wawe nugiye kwa nakavuga ati sha hari hakarusho ni ukuvuga uwo ntiyitinye hama abandi bajene mwicaritse impano zanyu ni ukuri karibu cane muri Kia dukorane nta muntu umwe akumiriwe Kia yatangujwe n'abigeme 6 mugabo n'abasore barahawe ikaze no kuri ntitubakumira ni ukuvuga izo formation si vyo gukora nk'abasore bashobora kuvuga ati ibi ni tubona umenga nivyo abakobwa gusa oya hariho n'abahungu barimwo duhora dufashanya nabone ni ukuvuga uwo wese yumva afise impano naze tufashanye
kuyidevelopa igira ico imwungukiye yungukire n'abandi hama nukuri akanoti karaboneka hejuru y'ibikorwa n'amasengesho nukuri nukuri aho tukaho tugeze twebwe turashima Imana ntavyo twari twiteze mugabo nkuko Leslie yabivuze turakangurira cyane abarundi n'abarundikazi gukunda ibintu biri local ibintu bikorewe ngaha mu Burundi nukuri hari abatinya yuko bishobora kuba bidafite qualité nziza bitari durable mugabo niho guca dutuma ibikoresho hanze bitaboneka mu Burundi kugira dushoboye kubigira ibintu biri durable ego turagerageza ko dushoboye kose bikaba ibintu bifite qualité nziza bifite finition nziza bisa neza nukuri biruta bijya biri emporter hama natwe tuze dukore hama ivy'iwacu navyo bidandazwe n'inyuma y'igihugu basi hama dushoboye guhiteza imbere tuteze imbere n'igihugu cacu c'u Burundi ego ikintu nashaka gusaba muri vyene navyo vya sponsor ku bantu bose bafise ikintu bakora bijanye n'ibinye dukoresha haba inyuzi haba inshinge haba ibintu byose dukoresha nimwitinye mutwandikire turakoresha amarezo sosiyo mwoturonka kuri Instagram na Facebook ni Kayangana Innovation Arts mutwandikire dukorane n'abandi bose bari mu bindi bihugu bitari mu Burundi mutwandikire dukorane nyimba ari ibintu dushobora kubatuma mukatuzanira yego murakoze ndabashimire cyane kubura aka kanya mwadutije twayaze neza cyane nizere ko nitwanagaruka muzotwakira murakoze cyane namwe kutwiyumvira kanshimire n'abakunzi bayagana TV mwese mweko muradukurikirana ingahe ikiganiro cyacu kirangiriye tudosubira gutaha hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo